bavukanyi muryango w'abibarutse n'Imana bakunze mwese ba Radio Maria Burundi nimusangwa amahoro ya Kristo. Ndabahaye ikaze badusangire kano kanya kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe wa gatanu w'indwi igira 26 mu kiringo gisanzwe c'umwaka wa liturgie Ecclesia muryango. Mu gisoma ca mbere twumva ingene umuhanuzi Baruki kw'izina ry'Abanyisraeli kw'izina ry'abandi Bayahudi ahereza igisabisho co kwemanga no gusaba imbabazi Imana ku bicumuro vyakozwe ku mugaragaro basi impanuro. Mu nkuru nziza naho Yesu acura intimba yidogera ibisagara nka Korozayimi na Betsaida vyakompantaje umutima, maze abantu bavyo bakanka kwiyorosha ngo bakire urukiza rw'Imana. Ngaha aho dusanga ivyo bisomwa vyeranda, ijambere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Baruki igabane ca mbere akarongo ka 15 kugera ku ka 22. Turiza iryo jambo ry'Imana n'Izaburi ya 78. Inkuru nziza nayo niyo dusanga mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nko yashikirijwe na Luka mweranda igabane c'icumi akarongo ka 13 kugera ku ka 16. Kaze twumvirize ry'umukama ayagira biwe. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Baruki. Umukama Imana yacu niwe nyene ubutungane, tweho ubumaramare ni gwacu. Abantu bo mu ntara ya Yuda n'ab'i Yerusalemu, abami n'abakuru bacu, abasaseredoti n'abahanuzi n'abasokuru bacu, turamaramara twese kuko twacumuye ku Mukama tukamugarariza. Nitwumve ijwi ry'umukama Imana yacu yatubwiye kugendera muri ya mabwirizwa umukama yari yaduhaye. Kuvaho umukama akuriye basokuru bacu mu gihugu ca Misiri gushika uyu munsi nyene, twamye tugambararira umukama Imana yacu, kandi twari nk'ibitumva bidashobora kumva no kumviriza ijwi ryiwe. Nico gituma nk'uko tuvyibonera uyu munsi, ntaho twaretse gutegwa ya mashano na ya mivumo umukama yatuburiye mu kanwa k'umusavyi wiwe Musa, umunsi yakura mu gihugu ca Misiri basokuru bacu ngo atugabire igihugu cuzuye amata n'ubuki. Ntitwateze amatwi ijwi ry'umukama Imana yacu, nawe yama atwihanikiriza mu kuturungikira abahanuzi. Ariko umwe wese yarakurikiye ivyifuzo bibi vy'umutima wiwe, tukagenda gukorera imana zindi no gukora ibibi mu maso y'umukama Imana yacu. Iryo ni ijambo ry'umukama. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe nuturokore Mukama. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe nuturokore Mukama. Mana, abanyamahanga baraje gutera iragi ryawe, bahumanya ingoro yawe nyeranda Yerusalemu, bahasiga hasa n'ubuhongo bw'amabuye. Imivyimba y'abasavyi bawe yatoranywe n'ibisiga, inyama zabo ziribwa n'inyamaswa. Kugira ngo izina ryawe rinahazwe nuturokore Mukama. Mu ntaba za Yerusalemu bahasheshe amaraso nk'uko basesa amazi, ntihaboneka n'ubufuba abapfuye. Natwe twabaye nk'agahabwa mu babanyi, twacitse iciro ry'umugani mu batuzi bose. Mbega Mukama, ishavu ryawe rizogarukira hehe? Ishari ryawe risigaye rirurumba nk'umuriro. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe nuturokore Mukama. Ntuduhore akabi ka basokuru, bandanya ariho udushigikize imbabazi zawe, kuko amagara ariko aratuvako. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe nuturokore Mukama. Dufashe se Mana tuzeye ko ugutabaruka, maze ubigire ngo uninahaze izina ryawe. Dukize, zimanganya akabi kacu, tubohore kubera izina ryawe. Kugira ngo izina ryawe rininahazwe nuturokore Mukama.
ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikirijwe na Luka Mweranda. Muri irya minsi Yesu yavuze ati, urahumiwe Korozayimi, urahumiwe Betsaida, kuko ibitangaro vyagiriwe iwanyu iyo bigirirwa muri Tire na Sidoni, abantu baho baba barigaye imyaka, bakifuka amagunira, bakicara mu munyota. Ku munsi w'urubanza Tire na Sidoni bizobona igihano kiri mu nyuma y'icanyu. Weho Kafarnaumi nturi mu bicu, uzocuba ushike kure. Uwubumvira abayumviye jewe nyene, nawe ubagaya abagaye jewe nyene, uwungaya abagaye wantumye. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Bavukanyi bakundwa b'Umukama, mu kubaho kw'abantu kenshi umwe wese aragerageza kwitunganiriza ubuzima bwiwe n'ubw'abiwe. Bimwe abantu none dukunze kumva bita ngo ni ugupanga akarere canke ngo gushira ibintu ku gihe. Ku bwangingo ntivyari bibi kandi ni vyiza ko umuntu wese yitunganiriza ibintu n'ivy'abiwe, ariko aho bidatomoreye nuko umwe wese aharurira ku bwenge n'ubuhinga vyiwe gusa, akabigira ku bwenge umuntu bugira aho bugarukira. Umuntu ugasanga ariko akoresha ubwenge muntu gusa, ntiyibuke ko hari icamuhaye ubwenge, ko rero ari ngombwa ko aha Imana ikibanza tasubirizwa mu buzima bwiwe. Aho mbere usanga umuntu atakigenzwa n'Imana, ugasanga agenzwa n'ivyo nyene yiyubakiye, aho yohavuye ashira Imana imbere ngo ntahave yibuka kubogora aza yasheshe ngo yicuze ngo iyo menya, kuko iyo menya ntigarura amazi yamaze kurenga. Ivyo twumvise mu gisomwa ca mbere nibitubereye icigwa. Ico cigwa mbere tugifate nkama, twumve ko hari ico kitwigisha. Ivyo ntibitubere icigwa mu buzima bwacu, twame na ntaryo twiyubara, twoye kwimenyera mu buzima, twoye kuba intagondwa n'intahanurwa, kuko ingaruka zavyo ntawuzitura. Kuko twavyumvise mu kanwa ka Baruki, Abayahudi bari barimenyereye, bigira mu twabo, bikura ku sezerano y'Imana, maze iyo nyifato ibasuka mu bicumuro vy'agacamutwe bibakura ku Mana. Imana yabo barayitera ishavu koko. Niho rero twumvise uwo Baruki ahimiriza abavukanyi ngo bagaruke ku Mana, aho afata umwanya ukwiye ukwemanga no kugaya amabi yakozwe n'ab'Imana yo nyene yari yaritoreye gatonesha. Abo bantu basa na twebwe, womengo ni twebwe abakristu twatoneshejwe n'Imana, ariko kenshi tukihitiramwo kugira umubano mwiza n'ibicumuro hako vyiyambura, mbere tukaba intagondwa, intahanurwa ziyamiriza n'abahanuzi Imana yama yaturonkeje. Kubw'aka kamo rero k'umuhanuzi twumvise, nitugeze ngaho, niduhagarikire ngaho, tuve ibuzimu tuje ibuntu, twisuzume, kuko we ntabarigwa ibwirwa n'uko amaso atukuye, ubwo n'ubuhanuzi. Baruki ati, ntitwumvirije ijwi ry'Umukama Imana yacu nk'uko amajambo yose y'abahanuzi yaturungikiye yabitubwira. Twagiye gukorera izindi mana, dukorera ibibi mu maso y'Umukama Imana yacu. Umwe wese yisunze ivyiyumviro biri mu mutima wiwe mubi. N'amajambo dusanga kwa Baruki, ikabane ca mbere akarongo ka 21 na ka 22. Erega umuntu ahiriwe aca yiyita umuhinga, basuzugura abatarashikirwa, mbere kenshi akama yibaza ko bizokwamuko. Nturi imfura mu butunzi, kandi nturi umuherezi baye wa wundi. Ubwo n'ubwenge buke canke butakiri ku gihe, umuhinga wo kubaho neza
aca bugufi akugurukira impanuro nziza, akihatira kugira umubano mwiza n'abandi, naho yoba yabatanze kuba mu bibanza vyiza. Nanone ngo ntawama hahandi. Kwifata ruto rero biratwigisha cane, kandi niyo ngendo ibayereye umukristo. Bavukanyi, burya iziza guhona zihera mu ruhongore, ngo baza guhona nabo banka guhanurwa, ariko abaza gukira bakaramba borosha umutima wabo, bagahimirizwa, bakigishwa, bagahanurwa. Bamwe mu banse ubuhanuzi harimo ibisagara vya Korozayimi na Betsaida, twumvise Yesu ahambarira, atari uko avyanka ngo abisuzugure, ariko ari intimba y'inkebuzo kivyeyi ngo bikebuke, uko Imana yabagerageje kenshi irabiyegereza kugira ngo bahinduke, ariko baratagati. None natwe dukenyere, twiyugarire imitima, twiyugururire umuryango wo guhumirwa, kandi twaramenye Imana, kandi twamize iyo Mana mu kanwa. Ntituvavanure n'ako gatima ko kwishira hejuru, kugira ngo natwe ntituzave ducuba gushika ibwina nka Kafarnaumi. Nitwihatire kumvira intumwa z'Imana twagiriwe ubuntu tukaronka hano kw'isi, intumwa Imana yateretse ku nzira yacu, kuko niho tuzoba abaragwa b'ubwami bw'ijuru koko. Yesu ati, ubumviye abayumviye jewe nyene, ubankiye abayankiye jewe nyene, uwonyankiye nawe abayankiye n'uwantumye. Ntiwibuke Mukama ivyaha vya basokuru ngo biduhore. Ese ikigongo cawe co dushikira kidatevye, kuko twaruhijwe cane. Dutabare Mukama Mana yacu, Mana y'urukiza rwacu, kuko ni nazo bw'izina ryawe. Turokore, uheze uhanagure ibicumuro vyacu kubw'izina ryawe Mukama. Mushaha mweranda wa Yesu, tugirire ikigongwe, udusagize urukundo rwawe rudakama.